kuko urukino twahagaze ko cone mwumvise n'urukino rwa Manchester City za kwakira umugwa wa Real Madrid hariho bimwe vyagiye biravugwa n'abamenyereza babo abiduciyeho gatoyi mwumve bivyo bagiye baravuga naka commentaire buke buke Pep Guardiola baramubaza bati yashikirira bamubajeje kuri Real Madrid ati ngira ngo Real Madrid yarashoboye guhangana n'imvune kurusha twebwe kuko niyo ya mbere muri La Liga bamaje ku mvune zabaye nyinshi ku mpande zose ati kuba Madrid ari ni ya mbere muri La Liga urabona ko yoyo ko yashoboye kwitwara neza igihe yari ifise abakinyi benshi bavunitse bati umupira w'ahabu mwebwe Manchester mwibye Vinicius wa Real Madrid muza kwakira weje ntimuzobizira ati Vini nawe nyene yarakwiye kuwutsindira kuko yarafise umwaka mwiza cyane ati urumva ntiyanse yuko Rodri atarayikuye ati muga nawe yarayikuye yagize isozo nziza ndatahura bavuga yuko yari kutwara urumva barondoro vyafise byari detail nyinshi zigenderako iyi atake ya Real Madrid iguteye ubwoba ku rugero rungana gute ati ntibishoboka ko abo bakinyi bagenzurwa muri izo nkino zose zibiri bose n'abadasanzwe inkurikizi zabo zitegerezwa kuba zifise aho zigarukira uko bishoboka hose urumva atarama limite bategezwa ko depasa uko birinda kose ubwirizwa kuba ushoboye kubahagarika iyo ufise umupira no kubabuza kwiruka urumva ntushaka kwibagira ikintu cyitwa kwiruka bose baranyaruka Vinicius na Mbappe kibagira ko nakayo kagiye muri ASM utakimufise ati ubwirizwa gusobanukirwa neza ingene wokina kandi utegezwa gusoma urukino ati Vini na Mbappe barerekanye ko bazi kuzibira ati barerekana ko abakinyi bari defensif donc ke ba contribue byose araze ko byaye twavugana kikiko ari banebwe mukuza kuzibira ariko we yabaye ubushobozi bwo ko bikora neza no c'est une façon yo kugira ngo ntavuge nabi yafite yateguye we atashaka kuvuga ati Real Madrid yama ari nziza cyane mu buryo bwo kuzibira ni nziza mu kuzibira ati umwaka uheze mu rukino rwa kabiri ntibatwemereye gutera amashuti hanze donc guterera inyuma ya surface twaratsinze cyane kuko twari dufise indero cyane mu bijanye no kuzibira ko ntatahu icyo yagombye kuvuga yavuze gute ati twaratsinze cyane kuko twari dufise indero cyane mu bijanye no kuzibira yavuga mu rukino babakuyemo uyu mwaka ntitwabaye beza twari tubikwiriye kubaha aha twaremeye ibyavuye muri tirage no kuvuga ati twari dukwiye kuba turi muri knockout ati ntitwari dukwiye kuba muri knockout aho rero ni mu gihe bavuga yuko City Rodri no munsi aza gusubira gupresenta Ballon d'Or kandi icyo bita gukoza agati mu ntoki akora gasomboroso iyi Ballon d'Or izokwerekanwa no muri 2029 iyi barose rimwe rizima akona gasomboroso sinzi kandi ugeze kubona ko inkuru bariko baratera igihe batwaye Champions League avuga ko abahungu ba Barcelona babambe ba Madrid babahungu ba Chouameni bamwe ba Petit Frere baba byana bito bito nyine usanga nyine byibereye ivyo byariko bikinisha kiriya gikombe ca Champions League siko idufoto tuyari inyuma ari risebo bacazana kandi gafoto nte navuga indi equipe ati bamwe bagerwa bino bitogo nivyo bigerwa Champions League atari nabatwaye igikombe iki bose n'umunsi mukuri wawe ariko nuno munsi ubiravye nka Vinicius ni match yiwe kuko iyi match yo munanira ari byinshi vyovugwa uya n'ubundi rega nuko twebwe zaho tukagarutse muri match nitwo bigarukako ubundi bwo Vinicius no munsi agenda kwerekana neza yuko yabaye igiye ko Ballon d'Or yibwe ku mugaragaro akonfirme ko yayimerita para kwibwa yayimerita wavuga ko yibwe ariko twani tuba ko yibwe wavuga ko yibwe ko barone buri nagashavako nuko tugeze igihe cy'isaha indwi iyindi danger kuri Madrid barariska kuba akoronka abakinyi benshi baba suspend muri match reto mu gihe batokwitwara neza benshi ya Jude Bellingham
harimo abantu nk'aba ino match Kamavinga arimo. oya ino match oya Kamavinga. Kamavinga arimo mubaza kuronka carton jaune uyo n'umuntu mbona yuko mu barisika il y a kuronka beaucoup carton de jaune chance. bagasimba match basi igira kabiri. gogo de chance N'abakinyi Il y a beaucoup de batanu. possibilités ko aronka carton jaune nibaza ko Ancelotti aciye ubwenge amaze kuyitsinda Akamutanga. oya ayitsinze afise chance nyinshi zo gushira babandi ba Prambe kugira ngo Ibyo bintu Madrid barazi kubijera ni Ndiyereka. kenshi bama bakina wumva ngo barashobora kuba suspenda bangana uko. ariko Vinicius No muri demi final ya Champions League mu mwaka weze vyaruko ariko ko Vinicius bakajera nyene ugasanga suspend kuri match ya nyuma ya bakina Brest bajya ubuza abantu muri ivyo byo kwijera Vinicius ntuzomuzanamo twavuze kuri Madrid yose nuko uno munsi hari inkino zitegekanijwe zigera kuri zine izo nkino rero si zindi ni isaha 7:45 umugwi wa Stade Brestois hariya mu Bufaransa uraza kwakira abafaransa biwabo Paris Saint-Germain hariya mu Bufaransa isaha zine Juventus de Turin yakire umugwi wa PSV Eindhoven hariya muri Hollande hama isaha zine nyene Manchester City hariya mu Bwongereza ETH Stadium uraza kwakira umugwi wa Real Madrid hama isaha zine nyene umugwi wa Sporting Lisbon wa hariya muri Portugal urakira umugwi wa Borussia Dortmund wo mu Budagi nizo rero nkino zihari kuri uno munsi ubona yuko benshi baziteze cyane gose kubw'ivyo turagaruka ku kungene iyi migwi yaronse uburenganzira n'ivyo mutwara bivuze igira ngo uburenganzira ariko uno munsi Yves iyi migwi turavye iyi affiche wewe iyi affiche uyibona gute wavuze ko hari inkino zine harimwo n'iyi match ya Real Madrid na Manchester City bisa na kumwe kiki usanga ari samedi mugabo bagotumiye mu manza zine ugaca uvuga uti jewe izindi zose ndaterera ariko hariko nza kubamwo ariko kwa mariage ya kiki sinshaka kuyisiba ati yo ndayibamwo aha ndashobora kuhaca ati ariko iyi match ya Manchester City rero na Real Madrid ubundi uko mbona warumbajije uko mbona urukino ruba ruje par accident kugira ngo bahurire muri barrage umenye ko muri forma nshasha barrage comme ni ikintu kiza n'imbere ya 8e de finale imigwi ibiri rero mu myaka 5 iheze ya mbere ku isi uwa mbere n'uwa kabiri kuja muri 8e de finale umwe waravuyemwo umva ko ari ikintu kidasanzwe no kuvuga ko ari ibintu twari tumenyereye komeye ko iyi migwi ihurira muri za demi finale pourquoi pas na finale ntayo barahuriramwe mugabo iyi ni migwi imenyerewe guhura bimaze kwigirwa imbere cyane na cyane ko muri no myaka ahumwe bahuye no myaka ibiri iheze barigeze guhurira demi finale barigeze guhurira demi 2022 equipe ya Real Madrid gitwaye Champions League yari yasezereye Man City urakoze hama umwaka wakurikiyeho equipe ya Man City niyo cisezera Real Madrid ikirayiseze ibirangira inatwaye igikombe ariko no mu mwaka weze byagenze gute Madrid niyo yakuyemo City muri quart de finale yabakuyemo ikiriya gihe banganije bitatu ku bindi kuri Santiago Bernabeu bagiye Etihad banganye ubusa ku bundi Madrid icitsinda equipe ya Man City penalty zine kuri zitatu ako Manchester Madrid bagenda bafise nyene umukenyuro kiki urondera intsinzi apana uja gukina bagiye kurondera intsinzi ntibagiye gukina kuko City niyo yakinye ariko ntiyatsinda iriya forma Man City Madrid yatsinze mu Real Madrid ndibuka ko nico kintu cyari cyatumye Arsenal mw'irya champion mu mwaka weze banganiriza Etihad Man City bari igakina izindi zikazibira kuko byari bigoye cyane gusa ko mu nkundire kome tugaruke ku nkino zose twarabonye igihe habaye tirage so abantu baravuga ati umugwi wa Paris Saint-Germain ugize amahigwe nayahe ati uyu mugwi uri wa mbere muri muhigana ry'iwabo ariko ufise amahigwe yo gutombora umwe mu basanzwe bakina mu Bufaransa soit gutombora Monaco canke Stade Brestois iyo rero yari avantage kuri wako bavuga bati twarabonye muri ya Trophée des Champions bakina na Monaco si match yari yoroshe cyabaye kimwe ku busa ariko baratwara icyo gikombe ariko turavuga tuti Monaco bakinye niyo equipe bukina hakabamwo novuga yuko iyo anje imeze neza ariko batombora Stade Brestois ni equipe twabonye itangaza abantu benshi kuko
baje bakora ivyo abantu batari biteze nivyo mu mwaka uheze muri champion wabo baratangaje abantu ko twayibonye n'indi migwi yakure gutangaza abandi ariko baza muri Champions League bavyitwaramo neza baronka iyo qualification novuga yuko baciye muri barrage abandi batashe ariko no musuravye muri champion wabo kome ni Stade Brestois ata kintu gikomeye ejo bundi mwarayibonye bahuye na Paris Saint-Germain birabatsinda uri kurabiraba urukino ni Stade Brestois iza kwakira nivyo nubwo ari wa mugutuzi yuko iza kwakira kukibuga ca Genk utagira n'ikibuga kubgawe iyi match twovuga tuti ni match yaheze canke ni match yo dutangaza nkuko Brestois yamaze dutangaza muri Champions League ndabihera onye nubereje nkuko equipe yamaze dutangaza uno munsi ho nta nkuru yo birimwe mugihe Paris Saint-Germain yotsinda Brest kuko ni ibintu bisanzwe anagerageje kuraba ugera kuno mwanya ugerageje kuraba n'ibiharo vya equipe ya Paris Saint-Germain kuva 2025 tanguye ugashira ko n'ibiharuro vyo no mugabo witwa Ousmane Dembele niwe mukinyi mugera kuno mwanya mu bitere mwiza isi yose apana muri les 5 championnats ziburaya uhereye mu kwezi kwa mbere nta muntu murusha ibitsinda rero ugeragaje kuraba uno muhungu nine equipe ya Paris Saint-Germain kuko nikiraza hari umusore witwa Doué ari witwa aba Barcola urabona neza ko hari ikintu equipe ya Paris Saint-Germain isa nimaze kwiyubakira cyizere ongera koko mu rukino bakinye na rukino batsinze bakinye mu mpera z'inondwi byatangajwe ko n'umugabo witwa byaritegereje ko n'umugabo witwa Luis Enrique bamwongera amasezerano na equipe ya Paris Saint-Germain rero Brest irabizi neza ko gukina na Paris Saint-Germain irazi neza ko ari umusozi ugoye kururuka no kugenda tukawurira mugana umusozi aho tugora kururuka kubera ko turazi neza ko Paris Saint-Germain ni equipe kuri niveau kila kitu iturusha byose iturusha stade iturusha bafana iturusha effective iturusha n'uburyo bukoresha Brest experience nyene bien sûr Brest wibuke ko nimwe mu equipe yogera kuno mwanya yoronse amafaranga menshi ndetse bizobafasha no kugira ngo bashobore kugira iki bashobore no guhemba bakinyi ko masse salariale yawe ni 100 ku kwezi ariko itsinze match imwe bayi miliyoni 2 zirenga nakumwe miliyoni 2 na uno munsi kuza gukina wibuke ko nimba wibuka neza ino tirage osori kiba nako Champions League itangura ino fa mikaba abafaransa n'inyo makuru byabo batavuga ati equipe igiye gusuzuguza irino championnat ni Brest kubera ko ni equipe izovayo 0.0b bonyene batangura kuyiponda mugabo bibagira ko equipe ubundi bwo gutsindwa bo byo nta kibazo kirimo kuko barabizi ko ari babi bibagira ko ari ryabuye abubatsi baga yaryo ryabuye igifuruko uno munsi Brest yari imbere ya Paris Saint-Germain cyane gose nakuri niyaje gutabara abafaransa yo ntiyariko muri match zanyuma gutsindwa ntacyo byayirabako rero no munsi Paris Saint-Germain fais attention ino equipe no birazi ko bya bindi bakiga kibifise kandi nta n'ubushobozi bwo kubikora ifise mugabo bobo barazavuga ati tweta akazi twazi dufise naka ni gukina umupira mwiza dushaye dusezereko icya kabiri nukura buryo bwose mwe basi ko iyo utsinzwe nta mayero aronka make parapore y'utsinze niyo nganije ari amafaranga uronka twebwe rero nka Brest bavuga ati twe tuje gukora akazi kevuga gute turaje tonera insinzi byanse tunganye dutsinzwe nta kundi urugero rwacu twerekanye ruramaze rero je nibaza kuri Brest nta mahirwe ifise imbere ya Paris Saint-Germain mugabo nta mahirwe ifise football nta bitama nabonye football shima ta mahirwe ibintu byo kuraba muri terre bihata hari Liverpool yatsinzwe na equipe yanyuma muri championship ari ya mbere muri Premier League na Champions League rero kuri Paris Saint-Germain novuga ko nakazi kaza kubwanje nibaza ko kaza kuborohera gukora ariko muri football kagoye kubera ko football isanzwe ifise realite yabyo y'ivyitegezo gutunganya nuko avuga ati nkuko komavuze ati nivyo Stade Brestois ari mugwi ushaka gutangaza ariko ni Paris Saint-Germain komeye ariko Yves twabonye Stade Brestois mu rukino rwa nyuma rw'aya majone 8 bakinye ishobora ku iri waba ariko ishobora kuba irangamiza ikaraba mu maso umugwi wa Real Madrid nubwo batsinze ibitego 3 kubusa ariko Stade Brestois turabona ati ni ya equipe itabaye timide imbere ya une grande equipe nka Real Madrid igakira umupira wayo nubwo vyanse yuko batsinda mbega uno munsi urabona yuko uko kurabana mu maso bubahutse kuraba Real Madrid bagakina no kuri Paris Saint-Germain nubwo bamenyeranye bashobora kubikora kadutangaza bon realite nuko ihiganwa nirindi higanwa ni Champions League si Ligue 1 hariya Paris Saint-Germain abari umwami wa bose mu buryo itwara ibikombe canke ishobora gutsinda yorohewe chaque weekend
ariko kiki Paris Saint-Germain iguma ari Paris Saint-Germain. Ejo bundi haba tirage wabivuze yari vendredi samedi barakina ibakubita ibitsindo bingahe 4-5 arene mandibuka ko match ya banganje mu gice ca mbere mbwe ikibiraza mu gice ca kabiri ekibirazira menga vyari hagati ya 3 na 4 kuri kimwe koko harimo yindi triple yande ya Ousmane Dembele 5-2 bivuze iki Paris Saint-Germain kiki gutombora Brest nico ciza ca mbere cayibaye ko muri no tirage kubera batomboye mu equipe yimuhira hamwe basanzwe arababi batsinda buri muntu hamwe bigarurira bon ni no mu adversaire bamenyereye kome yagarutse ku kintu cuko Brest udashobora kuyizugura avuga ikintu cyo cyane kubera parcours bagize muri Champions League burya kiki league ziratandukanye ni tournoi bambe ni competition zibiri zitandukanye kubera hariho motivation bafise muri Champions League par rapport y'ivyo bitangaza bagiye bakora par rapport y'izo exploit bakoze abantu bose bakatamarirwa harakaguvu bagaruka muri Champions League bafise jewe rero nditeze urukino rutafise score ifise difference nk'ijya 5 twanye ejo bundi ndabona ari akantu ko kuguma muga Paris Saint-Germain Brest bagira amahigwe mabi kuko uvuze ikintu ca forme Paris Saint-Germain bari en forme kurusha uwari wese bari en forme kurugero donc kuva hamwe batsinze City kuko urazi nyuma gato yo mu Champions League vyasa n'ibintu bitariko birabagendera neza kuva batsinze City match kurikira bagatsinda twayiteze Stuttgart ni Paris Saint-Germain jembona imbere ya Brest bafise match ishobora kuborohera muga simboni zoborohe iza kuborohera nkuko vyari vyagenze mu rukino baheruka guhita muri champion nubwo kome yabivuze nayo nyene ntiyaborohe Contel gice ca mbere ntugira ngo cari coroshe ariko ntihandi nyene Paris Saint-Germain cyo akuza hari nguvu idakoresheje mu gice ca mbere ibonye agiye kuba ikisokoramwe ivyayo byose bigwanisho byose rero jewe ni match mbona nziza kuko nta mu adversaire muto iyo bamaze gushika hariya n'abavuyemwo si bake Brest hari ico bakoze hari ako kaguvu nyene bafise ariko mbona ndashobora guha amahigwe y'ibice 85 kwijana equipe ya Paris Saint-Germain simvuze yuko Brest yoroshe canke itokora exploit muga ava match n'aba adversaire babiri batandukanye cyane ku rupapuro Paris Saint-Germain amahigwe menshi ariko comme football tuzi uko imeze Plymouth ishobora kuzigakuramwo Liverpool nivyo byabitangaza yari ifise amanota 18 Liverpool nta nota yakwiza mu mahigwe wa next bet yabahaye igiye equipe ni yanyuma muri championship ni yanyuma muri championship mu gicicaro ca kabiri igacitsinda iya mbere muri Premier League ogera ko atari no muri Premier League gusa kuko ni ya mbere mu Buraya ko ni ya Iburaya rero ico gisiguriki bisigura yuko muri football hari gitangaza gishobora kuza utaciteze iki rero kiratandukanye cyane n'ivyo dushobora kuvuga ava match ico ntigitegekanywa ico utegekanya ava match uraba igihagararo cumwe n'ubundi mu bagiye gukina rero ku bwanje ico gihagararo Paris Saint-Germain bafise igihagararo kinini cyane kurusha Brest bafise n'amahigwe menshi kurusha Brest mukaba Brest nyene yashobora kudutangaza nkuko yaje idutangaza abo wari kuvuga se abafaransa bene wabo bavuga yuko igiye kubasuzuguza iyo bagira ubu burenganzira bwo kuyikurayo ngo bayiramplace n'iyindi ni zaliyo ziba ziri hari rega bagitangura bakurisuzugura gusa kugira bavuga ati equipe ije kutumara amazi igiye gutuma ligue yacu isubira inyuma ku mugabane wa Burayi kome turavye nivyo turabona yuko hariho un déséquilibre c'est vrai kuri Paris Saint-Germain na Brest equipe ziri muri championnat imwe zimenyeranye tubona yuko umwe asumvye uyundi ariko turavye tugarutse ku mugwi wa Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain no mugwi waciyemwo abamenyereza batari bake no mugwi urimwo abanyamitaye bakomeye b'abanyakatari bakoze bishoboka vyose kugira ngo umugwi wa Paris Saint-Germain bawushire ku rwego rukomeye rwa hari Iburaya ariko bisa nk'ibitangura kubanikira bagitangura baravuga bati twebwe twafashe uyu mugwi utwara ibikombe muri Ligue 1 rero turashaka ikindi kintu kiduha ya honneur abanyakatari tuvuye tuti twe twafashe uyu mugwi bagende baratuvuga hari Iburaya turafise Champions League turafise abanyi biwacu bamari kwadocokoza ngo nta Champions League dufise ariko ivyo ntibabigerako uno munsi uwitwa Luis Enrique araje
aravuze ati jewe ni mu ndeke kuri ibi arubaka umugwi urimo abana bakiri bato moyen d'âge ubona yuko ari nko mu 24 gutyo uko novuga cyangwa 22 uno munsi urabona yuko Luis Enrique ashobora guha abanyakatar ivyo bari banyotewe imyaka itari mike. Bo ikijanye n'igikombe sinovuga ntiharagera ko tubona kwitwa Luis Enrique ashobora kukiba kubera ko turacari muri barrage ntiharagira ko tuje uravye ishusho ingene Paris Saint-Germain imeze ikina ingene kurevuriwa urabona ko ico kintu kiri possible canke tube turarindiriye. Bo uno munsi ugera tugeze ugera kuno mwanya sinovuga ko twa turarindiriye kubera ko ahigeze muri matches uno mugabo Luis Enrique niwe abagabo bafise ugera kuno mwanya niwe yatanguranye sezo na nizo katabakinyi bashasha ariko baraza uretse utwa Chavere yaje muno ariko arabafasha aje mwino mu kwezi kwa mbere abandi bose nabakinyi yatanguranye nabo muri equipe yande ya Paris Saint-Germain navuga ko ataragera kubera ko urugero yatweretse ko ari ya equipe ugera kuno mwanya yagiye ubwayo ni equipe yaza muri Champions League ije kutagunigana gukoroka kandi yatanguranye nabo mu kwezi k'umunani mugabo ino nkuko Yves yagiye reka bisigura byoroshe ino ni tournoi ni match nke ni match uzana determination ni match uzana experience ni match uzana ikijanye ni match par match si ya championa kuko championa ni course ubandanya 35 urakora amakosa ukigira ariko ibizino match ni do or die uravuga uti okay ngiye gukina kuri match ndeba champion imwe iriya sinda yihebe rero jewe kugera kuno mwasi novuga ko haragera ko abantu batumwitega kigikombe cya Champions League mugabo inzira zofata kuno munsi turamenye bazohura muri niyo bashika muri weekend final ano nzoza kugira ikintu mvuze ko hageze ko tumubona kure bivanye na parcours zobaciye nahazobageza ariko ico tutibagira turamenya uno mugabo numwe mu bantu jewe na ikintu nshima kuri we ni umugabo afata ingingo zabambi canke nziza akazumako akazihagarako urabonye uwitwa Ousmane Dembele atakora amakosa umugabo yaramwe karasa mushira ku Rwanda banza Ousmane Dembele atangwa nonye kwibaza ati bwabuni nanjye sigaye menga hari ibintu abantu hari ibintu ariko ndakora neza atangwa nuvuga aswa kwiyimvira ko nyene avuga ricara hasi avuga ati bino bintu ndiko ndakora kumbure si sawa uno munsi twabonye atakaza witwa Randall Colomwan umwe mu bagabo ariko vyifata neza muri equipe ya Juventus kandi muri Paris Saint-Germain atakintu kizimya ariko arakora abantu bo imiliyoni 90 kandi arazijistive yakoze yari kwitwa Marcos Asensio aragenda numwe mu bantu ugera kuno mwanya afata ingingo hariho zimuhira hariho zitamuhira ikirenze ico cyose numwe mu bantu azi uburyohe bwa Champions League kuko 2015 yari twaye na Barcelona rero kuri Paris Saint-Germain nabonye ikintu kimufasha nabonye uburongozi bwawo utwa na Selke avuga ati jewe uno mugabo ndamushima kuvyo ariko aradukorera kubera ko turabona kafise ijisho ry'umupira umwe mu batekinisiye beza ati rero nukumugwa inyuma cyangwa tukumuba inyuma kugira ngo tumufashe gushikana ku ntambwe nziza equipe ya Paris Saint-Germain igezeko ikinoroshe gusumba byose uno munsi Paris Saint-Germain nta mustar gira avango naka niyo tugira ko naka nuva kwa kundi Dembe Mbappe yigumura ugarusanga bise bandi bantu ikundi ry'abandi bantu bamukurikira avuga ati turacana nawe no munsi muri Paris Saint-Germain nta mustar hari nikibenya amenye match ya Man City na equipe ya Paris Saint-Germain uitwa Ousmane Dembele yaje deuxième mi-temps abandi yabanje kubashirayo acaza akora akazi keza yari umukenyero wiwe yateguye mbona umukenyero ariko gudatangura nka match ya Man City uri Ousmane Dembele nijerekana ko batakwizeye iminota 90 ico naco numva nawe utakuba out kubera ko umunsi mu match ikomeye nkibatanyizeye iminota 90 no kuvuga ko ari ibintu ntashoboye uitwa Barco ari umumenyereza no mu makinyi beza rero je Paris Saint-Germain uko novuga kuri twa Luis Enrique ntiharagira nkibazo rumbaje ntiharagira ko tuje mvuga ngo izoshika ngo ije kwiganzura Marseille na inyenyeri imwe ku rutugu kwa bijaye na Champions League ariko ni equipe nziza tutonatangarisite kuruka ivyo byiza ishobora gukoresha yarabifise kubwawe yivuga kuvya kuri jewe mbona yuko Paris Saint-Germain ari equipe nziza cyane suno mwaka gusa buriya Champions League ni kubera ko kiki nta muntu ayiharurira Champions League ntigira umuntu afise amahigwe menshi yukwitwara kurusha abandi ni Madrid yonyine uwitwa Guardiola niwe yavuze iryo jambo ngo equipe yonyene iza gukina ikinira gutwara iki gikombe ni Madrid izindi zose ziza zije kubigerageza sasa rero muzibigerageza zose mbona yuko Paris Saint-Germain niyo ho baheze imyaka 5 iheze baratwaye Champions League nta gitangaza kuko bahoze ari mu ma equipe meza
iyo chance ntiyigeze ibabako kuko batunze ekipe ikomeye kurusha n'izindi ekipe zagiye ziratwara bo batatwaye kandi aribo ubona yuko effective yabo yari ikomeye. Kuri kote ya Champions League kome niwe yari karabivuga ni tournoi. Iyo muvuye mu matsinda muba mugiye muco bita knockout. Knockout hakora umuntu yakoze amaherere make. Ni tournoi kujya kwa FA wabonye Liverpool yatsita rimwe igacigenda igikombe kirataka yenyene. Muga muri championa utakaje match uri Liverpool utakaje 3 muri 6 turusho wa kabiri. Uroje babona udasuye gutsindwa urundi rukino uratwara igikombe. Sasa rattrapage muri ino knockout nico kintu kibi kuko ntayibaho. Bon, kuri rero kote ya Champions League, je simbona Paris Saint-Germain nka equipe mvuga ngo nta mahigwe noba. Barayafise nk'abandi gusa saba favori. Uhereye kuri uno mwaka. Ikintu gikenewe rero cyo kuganira ko kuri Paris Saint-Germain bakwiye kwitandukanya nivyo bakoze mu myaka iheze kuriko nakubwiye nko mu myaka 10 niyo batwa Champions League je ntivyari kubigitangaza. Ariko ntibigeze bayitwara. Ariko hari ibintu uharuro kabona hari amafactere menshi atandukanye yatumye badatwara Champions League. Hariyo nko gutunga umumenyereza mwiza ariko bakayobega ubwiza bwiwe bakamurabira muri sheke ya sezo imwe uyakabaragiye. Ivyo iyo bikaza kubuko nko kwa City nuno musi City niyo Champions League imwe bafise ntiboyitwaye kuko batunze umumenyereza mwiza atwara Premier League yeshwa muri Champions League atwara Premier League ariko yeshwa muri Premier muga bararokonesa ko ari umwe mu beza bashobora gutunga ashaka kubashikana kuri ico kintu gushika kuri sezigira gatandatu abaha Champions League. Umva batunzwe niki nukwihangana ikintu gikunda kubura hehe kwa Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain rero bakuye kumenya yuko kome bafise umumenyereza mwiza après saison y'umwaka heza atatwaye après yuno mwaka ari umwe mu bamenyereza bashaka kumupimira n'imiburi kiki isezo zitanu ukaraba kuva kuri saison yiwe yambe gushika ko yaka hari cyateye imbere kuko ino ni ya kabiri turabona ikiriko kiratera imbere yabakijije ibintu ari iwabo nabonye bavyita ngo ni bling urumva ibintu by'abastare ibintu by'ugutunga abakinyi bitayeho ibintu bibasamaza kurusha ivyo bafasha kugira ariko abakura muri ivyo. Yaje umustar asigaye hari yari Mbappe mu mwaka weze baratandukanye sinzi ko ari we yitandukanije nawe canke ari Mbappe yashoye kugenda byose urumva birimwo gusa inyungu afise nuko we uko yagomba kubaka equipe muri kamere yiwe kome yavuze biramworohera cyane gukutunga umuntu nkande bambe kudatunga umuntu nka Mbappe muri za decision kome yari karavuga n'umuntu afata Mbappe akamwicarika induru zikavuga mu mamedi ukamenga ko zibara kumba mwicaritse kubera impamvu ziwe ariko yafise groupe itagira umustar nk'uyo iyo merita kwicara aramwicarika bikaba amahoro. Niyo mpamvu nk'imatch ya City Dembele ni yatsinze ariko yatanguye hanze. Hari umuntu wumvise ko minduru ngo Dembele yatanguye hanze kubera iki hari urugero Dembele tariko niyo umwicaritse ubushobora kuvuga ati ariko yamara Dembele tuvuga ngo adatekezwa gutangura aheruka gukora ikintu gifaditse ryari urumva kabiyari urukugasanga umumenyereza nawe hari ukuri ushobora kumuha rimwe na rimwe donc ukabire kuti ni shwa yiwe peut-être nuko vyari bimeze. Regi komeye kuri Paris Saint-Germain kiki iyo bashobora kuba batari abafavori muri zine z'uno mwaka ariko bakayitwara kuko ni groupe nziza ni groupe iri complet kandi ni groupe iri collectif cyane ubu kurusha ibindi bintu byose babayemo. Ni groupe y'abana bato bafise amvi y'ugukina bumvira umumenyereza kandi ubona ko bashize hamwe bakagira uwo muyobozi nye Dembele niyo mpamvu hajya Dembele ububona avuga ati erega kiki ukiri kumwe na bameso kiri kumwe na bande hari gihe usanta ko responsibility ari yabo nyine urumva ariko no musarara bati yamara ndeke Desire duwe aba responsable w'umusarara wa Paris Saint-Germain cyangwa Barcola bikamutera gukora cyane ivyo utarinze kumubwiriza wewe akavyibwiriza uno munsi rero niyo mpamvu ubona umusaruro wande wa Ousmane Dembele uriko uraba mwinshi rero iyi groupe je mbona araka groupe keza kudatwara Champions League sigitangaza kuko ubona ko araka groupe kagenda gakura peut-être uwo karindira imbere ariko niyo bayitwaye je mbona yuko Paris Saint-Germain suno mwaka gusa sinovuga ngo ni gitangaro byo bigitanga par rapport yabo twaha amahigwe kukidatwawe na Barcelona
idatwawe na Real Madrid, idatwawe na Bayern, idatwawe na City, zozo za Arsenal tubona ko zikomeye kuyirusha, za Inter de Milan zose buriya zirakomeye kuyirusha, nimikimenyamenya zaragize muga muri Champions League. Paris Saint-Germain yirinze amakosa ikagenda ireisesa muri utwo tu detail duto twuko nta gitangaza cyuko cobaho yuko itwara Champions League muga si favori no muri batandatu sindayibonamo mugabo bona bikura kuko yama detail vya bindi twavuga ashobora kugonga abandi bose ugasanga yisanze muri finale iranayiteruye ni groupe nziza iri yitangwa kugira umukinya afise statistique nziza iburaya nuko biba bimeze. Ariko Paris Saint-Germain ikintu gikenewe nuguha umwanya Luis Enrique ntibazoze kwicuza ngo vya bindi twavuga tuti yamara nitubidogere kandi ngo aba bantu nta mahigwe ba umuntu urabona ngo no musi Pep Guardiola City niyo yosohora itangazo iti turamwirukanye nta muntu numwe yoko minduru kuko yarakoze ivyiwe vyose turabibona uno musi dutangwe kubona yuko vyukuri ari karananirwa nta muntu numwe yatangazwa nuko City agize Guardiola agiye uwore agira imana kuko yabikoze nibareke Luis Enrique bamuhe chance agerageze gushika ku bushobozi bwiwe bwose nyimba bestima izo sezo zitanu nyimba bestima sezo zitandatu ariko muri sezo zitanu kome nyimba shitse nko muri demi finale zine uyo muntu nuwo kwirukana iyo bila yo bari nubwo yo bataratwara iyo Champions League habari mwe kintu kiri donc bora bikintu kiri positif kwa Paris Saint-Germain hageze niyo myaka bamuhaye bakaraba nyimba ari uko bomwongera ikiringo bakaraba bati eske uwo twozana turisiri ko yoba mwiza kugeza yaragejeje yarega Paris Saint-Germain Vincent nasa no kunganira Paris Saint-Germain ikibazo ifise nibaze ngo ni kibazo cha technique mu kibuga isi kibazo cha technique mu burongozi Paris Saint-Germain ugerageje kuraba ingingo yitwa na Selke ifafata ningo navuga je ko zifatwa n'umuntu atazi umupira zi irego cyase umunyamupira ni hamwe nyene gusa abantu ashaka gufata ingingo vyo sinza ko numvise ubandanyiriza ko naguciriyemwo bamwongeye iyindi myaka 2 iyo myaka 2 bamwongeye nuko babonye bati uyu mwongeye ubu ari kurukino rero ivyo ko ari imyaka miki uyu mukocha kugira ngo unamutranquilize kukaza koze mu myaka 2 yarakuye njembo na Paris Saint-Germain nabo nyene hari ukuntu batariko erega bari bakuye kontra y'imyaka nkine imwe imuha gukora tekanye kiki erega umunyaka 2 no kuvuga si mu mwaka uza 2026 acatangwa kuja kuri pressure acatangwa kumva ko ntabikoze no mwaka none hasigaye umwe ntibazotinya no kugira ariko icerekeye ama kontra yive ni biganiro hagati y'abarongozi ushobora gusanga naho ugiye ati kugira ngo sinicira isoko jeme imyaka 2 iyo twasanga bimeze neza tuzokongera kuko warabibona ira inyungu y'umumenyereza uruhombo ruba ruri kumumenyereza y'umuhaye amasezerano y'imyaka myinshi amasezerano inyungu uruhombo bivana n'umuntu sinzi kurabona bana bivana n'umuntu wenyishura kumumenyereza kandi akubwiye avantage y'umumenyereza ntaco bimwicira iyo agomba kuja hose kuko iyo bimunani ni umwirukana kandi ukanamuhemba nayangana na yamasezerano ari gihe naho nk'uno munsi abashaka kutuvuga nk'akarorero byamunaniye dufate nk'ubu yariko yakorera kiki muga yivara murondeye even ni mwiza gusumba kiki bise amasezerano y'imyaka 5 iyo uje kumurondera munsi ya myaka 5 uramugura hinge ndakubwire rero ico giharuro kwa Paris Saint-Germain uyu mumenyereza kiragoye ko akigira kubera iki nimwe mu myiza yoshobora kubamwo no baze ko yotegekanya urabona ivyo ni bimwe bikorwa na Ancelotti iyo bari nko muri Everton urabona ari muri Everton ya Ancelotti akarondegwa na Madrid yabaye oblige gusezera ariko wewe uyu mugabo avec Paris Saint-Germain nimwe mu migwi myiza yo kuisi amerewe neza umuhaye ico cizere ariko kaziki washobora no kurondegwa na Barcelona kayanka kukabona yuko ngaha ariko akora neza ikiri essentiel ni kubuyobozi je sindakibona kumumenyereza ejo arashaka gusigura kuri ico arashaka kubasigura kuri ico nababwiye icerekeye kontra ni kintu bavugana hagati y'umumenyereza n'uburongozi umumenyereza we sivyo umumenyereza ashaka kumupropose kamuga ati wewe twashaka kukongera rero twene tumenya ibibera indani rero bamuhaye imyaka 2 ego urashobora kuvuga ati bamuhaye miki ariko we arashobora kuvuga uti jewe ndashaka mumpe imyaka 2 kumbure hari abantu bagira avec des réserves avuga ati jewe abarongozi ndabona ingene bateye ingere bameze murazi abamenyereza baciye muri Paris Saint-Germain aba Thomas Tuchel aba Ancelotti bose nabandi
akavuga ati ndabona aba bantu gukorana nayo imyaka myinshi hari ikintu ushobora gutakaza cyangwa ugasanga hari ukutumvikana gushobora kuvyumva arakoze ni kuvuga ari abantu muri bo yewe jewe ndiko ndabatahura ndabumva sawa turiko turasipoza kuko tutazi realite yayo masipo ariko rero nanje ngoma ndababaza ikintu paraporo yuko tuzi Paris Saint-Germain niyo possibility muriko muravuga mwibaza ko realite ari ya paraporo yuko tuzi Paris Saint-Germain yoroherwa no kubirukana kurusha kwiyumvira kubatunga igihe kirekire wibaza ko amasezerano y'imyaka 2 yonyene bamwongeye nico kintu mwariko muravuga nukuntu Paris Saint-Germain tuyizi n'umubano wayo wabamenyereza mwibaza yuko kiri possible cyane wo hamahirwa ari cyane jewe kubganje nimvira ko ikintu ca mbere je nibaza ko cavuye kuri Luis Enrique ashaka kwimvira ati bano bagabo twabonye Thomas Tuchel bamwirukanye yari yashyize kure ashoka muri Champions League umwaka ukurikira niyo cyagenda kwitwara na Chelsea yari muri Paris Saint-Germain gore cyage yari yigeze no kutubwira yigeze no kuvuga avuga ku mamedia avuga ko ikirato yari yateguye kuzambara kuri finale ya Paris atsinze atwaye Champions League na Paris Saint-Germain yacabuye kuri equipe ya Chelsea atwaye Champions League umwaka wakurikiyeko rero uno mugabo aravuga ati James Seven nziza natwaye Champions League na Barcelona nakize ahashoboka bano bantu nengiho ari ikintu nagamye kwasigurira nuko video twaje tujya kuri Paris Saint-Germain cyane uno munyamafaranga yaguze ino equipe ya Paris Saint-Germain no munyakatara yaragiye iwabo muri famille araraba umuntu yoshaka kuza kuba umurongozi wa Paris Saint-Germain ari mu vya sport asanga bose n'abantu b'amadiri bigira kwirondera muri Qatar inzahabu ibindi bintu bikomeye barabura baravuga ati nta no muri famille yoza tukavuga tuti basi azi n'umupira nawe bazingira iyo bazi no kuvuga nta uhari bacasanga n'umugabo witwa Nasser Khelaifi wowe wari muri sport ari muri tennis bavuga ati uriya muntu kwazi bya tennis ushaka gusanga no mu vya football yogerageza rero izo discipline zibiri zitando ariko ari imvugo tudakuye kuzokwama tuvuga CSKize kuri Khelaifi ngo nta experience afise kuko niyo amaze kumara muri ayo mayesheke kiki nayo ni experience erega naho nyene inge gato kome inge gato ico nagomba kukubwira ni cyane uno munsi Paris Saint-Germain amakosa yayo yose tugaruka kuri iryo ora tukibagira kwivyo amaze 12 zonyene kuko Paris Saint-Germain kuva cyane 2011 2010 ibintu nk'ivyo ufu safe Kenza tukagoma tumubona ngo n'umuntu atazi ivyo umupira ariko muri Kenza nturabimenya ayo mayesheke yo ayagira mu isomo hari amakosa rero kiki uyu Khelaifi agikora ntabakiri excuse sinzi kuri kuravyumva ico no kubwira kuko amakosa yashobora gukora muri sezo zibiri akibijemwo yiviri ariko wowe baguteretseho hariho ama exigence baguha umuntu ari harya umunyamitungo ndavuga uwamukizeho abanyakatare biwa yes arashaka kumbwira ati okay ingene ushaka iki sivyo ushaka iki kugira ngo dukore Champions League mwarabibonye nshaka Remere Joueur batoke ushaka Remere Joueur du monde ndamuzanye ushaka abakinyi bakomeye ngabajya banemara baraje niyo transfer tuzi uno munsi atamuntu arayidepasa 222 millions urumva ndakuhaye abantu bose ariko biranga ariko kuba arabi wabo bavuga ati uyu muntu tumukuraho ibi vyaje bishasha hari umwe yaje arababwira ati ni tumukura kubera iki kubera siguriraho erega okay reka naguva gato gusigura erega kubera ari uwawe donc nagakinisho nakabadaka ko kumana ko kukinisha bamuhaye ka Paris ya mujyango nakaju iyo bari abantu babaye president wa Nasser Khelaifi bamurondera kinyungu ijanye no gutwara ibikombe babaramwirukanye kera rero nakubwire nanje jewe nanje sindabibona nkuko umengo babamuretse barahebuye bati turamuretse navyashoboye nta nivyo azofasha oya nukuvuga hinge gato kome hinge kwanza tubanze tuganire nta kibazo iyo rero bavuze batarahari turemeranye ko objectif y'igikombe bakifise barayifise bien sûr none boyigira gute ku muntu batizeye yuko azoyitwara je kintu je ndiko ndabona nariko ndanga nuko tugumiza ya mvugo yo ku munsi wa mbere mu myaka 15 afashe Paris Saint-Germain nuno munsi tukagumiza iyo uno munsi nawe hari ivyo yagiye atera imbere mu kubona reka ndaguhakarore basi ndaguhakarore ivyo je ndiko ndavuga uyu mugabo mu mayesheke ya mbere yagira yahari Berta bakinyi abo bana Neymar bazanye ugasanga Neymar yumva ataco yoyaga no mumenyereza Neymar abastari ico yifuza cyose akaja kuyaga na president
nikibaza kuko umumenyereza bayumva asuzuguwe ivyo Kenaifi yabikora yibaza ngo ariko ashira muri condition nziza abakinyi biwe kumba ariko yicaye equipe iyo experience yamaze kuyibona kiki yamaze kuyigira mu nyuma abona yuko hakwiye kugirane kuza umu directeur sportif control vyose avyikurako iyo si experience uwo muntu natangwa kumenya iby'umupira natangwa kubona kwa Madrid uko bikogwa Florentino Perez ko afisa hahurira na directeur sportif wiwe ntafisa hahurira na Ancelotti mu buryo buri direct iyo ni experience ari karagira Paris Saint-Germain ikiza nta muntu twese nituze ko ari equipe yumva ko yokubako n'amazina remere ba Ibrahimovic ba Cavani uno muzi nivyikirimwo bivuze ngo uyo muntu nawe nubwo yaje atakintazi mu mupira ubu hari ivyo ari karamenya turabibona no mu mikorere bivuze rero uno munsi eskize yuko amatuzana akajambo ngo urumva ngo ntavyazi yaje ava muri golf paraporo y'imyaka amaze paraporo ya eshek amaze kugira hariho nawe nyene ico amaze kumenya ari byo amaze kwiga uno munsi nawe abanyagatare barashobora kumusaba umusaruro bamubwira bati ebana twarakwize tugushira ngaho nubwo ataje uno mwaka ino myaka hari ico utegerezwa kuza ariko nibaza yuko avec ivyo bariko barakora kuko uno munsi bariko bakora ibintu bisa n'iby'abantu Newcastle nifise aba boss nkuko Paris Saint-Germain bafise ubu wigeze mo nihera kurondera kuri ba Messi ba Cristiano Ronaldo yifitiye ba Guimaraes kandi barayitunze bayizake kandi batanga umusaruro nukuvuga bo bagiye etape par etape ivyo rero nibyo Paris Saint-Germain yahora yihendako rero je nibaza yuko no munsi Kenaifi ku myaka amaze muri Paris Saint-Germain siwe mu president novuga ko ari hasi mu vy'umupira kurusha abandi bose uno munsi iyo iskiza na no munsi hari nabavuga bati muri Chelsea iki gituma imeze gutya ati Todd Boehly n'umuntu bya football habitaho exactement none inyuma y'imyaka 2 yonyene twabonye ivyo yakosoye byose uno bivuze ngo wewe president muri directeur sportif ntutegezwa no kuvyikorera yayobegwa niki yayobegwa gushiraho institution zimufasha kubaka equipe akazihembane akamenya nizarizo ivyo bambape barimufashe kuri ba Luis Campos bari hariya baba bimurabira bobo gusa ni communication nziza yukumenya ukuntu wewe plaba muhaye n'amafaranga bagenda bamusaba akamenya ko biriko ya experience yumenye imubwira yuko uno mu directeur sportif siwe mwiza wo gutunga nawe reka mpindura uyu mumenyereza reka ndamuganire ko no mu directeur sportif abe yuko twamuhindura jewe mbona uno mu president ikintu cyo kuvuga ngo experience mu pia amaze ko kigira kiza fise imyaka 15 ari kuri football y'Uburaya buriya ntugire ngo niri ya mondial ya muri Qatar ni yabafashije kugira nawatwara president exactement aba president muri UEFA association y'aba president ba club muri reka Yves tugaruke kuri iyo contrat yande ya Luis Enrique imyaka 2 bamwongeye kubwawe ubona ko ikwiye canke bo bamubana Nijambo rimwe ninto uno mumenyereza paraporo ikinari kariyubaka kiki uno musa ka equipe ka Paris Saint-Germain umwe wese arabona yuko ka equipe gasana katangwe kubakwa gushasha avec les jeunes bari kandi bakina neza raba bavitinya raburiya mu Yapani bafise likanga no muntu ze nemukoreye raba baba Desire Doué abava muri academy nabo bagura bakiri bato bose barahura bakaba bakenyi beza bagize groupe nziza rero umumenyereza nk'uyu afise 80% comme y'abakinyi baba moins de 25 kumuha amasezerano y'imyaka 2 vraiment ntubu bihuje na development keneye muri iki mbona bikuye guhera kuri 3 kuduka kubwawe kome ubona gute iyi myaka 2 bamuhaye yoba ari imyaka ikwiranye nongeye kakanyuma isa no kumengo numumenyereza ushize muri condition kuvuga ngo tuguhaye ibiri kugupima ubwanyuma ni mike cyane iyi ni imyaka yahabwa ba Pep Guardiola bamaze imyaka myinshi muri za Paris bambe za Man City basana bariko barasozera kubwawe ko mubona gute imyaka 2 bamuhaye Luis Enrique yo bari mike canke irakwiranye peut-être ni na projet ibari mu Paris Saint-Germain bo projet uvuze projet sinemera ko bikwiranye kubera ko projet ya Paris Saint-Germain yaza kitagi itsi imyaka 2 oya nduva kuri we shatse kwa karore ngo nimba babona kari mwiza niyo mushaka muri projet y'imyaka 2 ico shaka kuvuga ni kimwe hari ikintu twese twagumye tugira kamakenga yaba jewe yaba Yves ndetse na wewe eske amasezerano y'imyaka 2 kugira ngo ahabwe amasezerano y'imyaka 2 vyagenze gute niwe yasavye amasezerano n'uburongozi bwa mu propose amasezerano kubera ko kiki uno munsi nimba Luis Enrique yemeye amasezerano y'imyaka 2
ico tumenya cyo kimwe nuko ari ibintu bumvikanye ko bakavuga bati jewe yaba Luis Enrique amasezerano ndayemera ndetse n'uburongozi bwa Paris Saint-Germain buremera ayo masezerano rero Luis Enrique bivuye kuri we yishize en sécurité binaniye ngende kare murongozi niwe bwabisabye binaniye tuvaneho kare ntuzoze kudusaba amafaranga y'iminsi miremire yo kuza tuguhembe atashikora dufasha rero kubganje amasezerano ni make kuri equipe ishaka projet à long terme hari kintu twavuga nayive gusa nuko je bo nashe ushaka akaburu kuri projet ya Paris Saint-Germain ubundi bwobwo sinzi ko mwari bwabone mu buzima busanzwe hari umuntu nyereye sheke byanka kayivamwe rega bikaba ngombwa kuhindura nashaka amaze imyaka 30 akazi byamunaniye complètement kagakora ukabwira utoke kiki no munsi kuri micro vyanse kuri ico nyene uvuze boba Paris Saint-Germain yireserve ivuga ati nitumuhe menshi niducange twa twirukanye beza benshi baciyana awanje rutira haciye twomwa vyinshi agaca abana yakora ibi yesheke tukabona twizunguruka ko namakosa n'uwitwara kubera ko ngaha bisaba inzira bisaba ko tumenya eske ni umugabo yasavye canke ni wamupropose kuko nimbere yasavye ashaka kwishira en sécurité nimbere wamupropose ashaka kwishira en sécurité rero yamaze kuyumvikana ko je bwo dabor bwanje ndemera kari make nayi gihe gito mugabo rero iyo maze abantu kumvikana babiri nukuvuga amasezerano bayumvikanye ko bishoboka ko nejo canke yejo bashaka kusubira akavyuka mu gatondo bagasubira kumvikana ku yandi bakaronuvera bivanye n'ivyo ni na resultat ziko ziraboneka no munsi twobona Paris Saint-Germain igiye muri demi finale bashobora kura bati ibi c'est un parcours akoze reka turabe ivyo azokora mu mwaka ukurikira ndavuga 2026 hama 2027 bavugane nawe bati wewe kora uheze ayo tuzokongera yindi ibiri turabona ibikombe bokwiza cyane n'ikindi gishaka kongera ko erego no munsi witwa Luis Enrique ashobora kuba yireserva ngo atoke no munsi amasezerano ariko rampa ni maremare ariko je shaka make bivanye na projet mbega no projet bari guca ikorera gushika ryari agati niyo nabona projet itari rentable nzigira mvemwe ninasanga projet rentable nzosaba abanyengana ni masezerano kandi bazovyanga rero kuri ku mpande zose ndaba ko abayemo kwikingira bivanye n'ivyo bashaka gushikako rero je kubwa amasezerano daboro ni make mugabo bivana n'inyungu zumwe nuriya bivanye n'ikintu ashaka gushikako kugira ngo avuga ati jewe hari ico ndindiriye gidakozwe nzohebera hangende gikozwe turashaka gusa twumvikana tukakora ibindi bikurikira tugashira kwa yandi nuko tudusoze ku Paris Saint-Germain Yves twama tubona imigwi yose irafise umumenyereza wese arafise avuga ati uyu mugwi mfise ndafise umukinyi nubakira ko uyu mugwi umukinyi mvuga nti jewe ndubakiye kuri uyu mugwi Luis Enrique muri Paris Saint-Germain nuye mukinyi wo kubakira kiki udusubije bariko barava nabo nyene oya kome yagiye Paris ni batandukanye na Mbappe bagiye mu vy'ukubakira kuri equipe atari kubakira ku muntu nivyo bari mwu kuko Luis Enrique kome niwe atangwa bivuga neza idi decision azico gisigura decision nukuvuga kuba ushobora kudecida uwari we wese muri groupe kuko harabakinyi usanga umumenyereza adashobora kudesidako akarorero izina nka Mbappe rigihari yicara abantu inkuru zo nizifatire ku byabaye mu kibuga shaka ufate n'akarorero koroshe mu mwaka uheze yaramusora umuhunga musanga kuri agiye muri tribune bijya ni kwereka ko abari karagusuzugura urabona Mbappe rero si muri Paris gusa debut ziri difficile ziwe muri Real Madrid ntashobora kwicara kuko amaze kubizina ritaje kwicara uramwihanganira mu kibuga gushika afashe ritme agatangwa gukina niyo ngaruka rero Kidi Enrique ibintu mbona Paris Saint-Germain bariko barajamwo nivyo kubaka effectif itagira izina nta kuvuga ngo turubake kuri Dembele ivyo rero biratandukanye nuko hari umwe ashobora kubatanga umusaruro kurusha abandi c'est-à-dire un leader ariho technique bavuga leader technique no kuvuga wo mu kibuga ivyo rero biravana no kwitwara kw'abakinyi kuko City imaze imyaka 5 Kevin De Bruyne ari umukinyi ayiheka ariko si equipe yagenda kuri Kevin De Bruyne ni equipe yubatse nka equipe Guardiola ico kintu kirimwe ibintu byinshi kirimwo ikintu cyo kuvuga ngo harimwo ubuzanye mu kintu c'ijambo ry'umukinyi mu kibuga bambe muri equipe iyo uvuze kubakira ku muntu wa muntu aza nawe akabati kapitene ari karavuga mugabo akaza avuga ati
iki niki ukamenga nicyo wumviza gusumba abandi urakoze ariko ni wa muntu aba afise n'ijambo no muri za recruitment donc aba afise ijambo rirenze niko kubakira kuri equipe ariko ndumva wewe woba wagombye kuvuga ngo umukinyi ngenderwako Voilà. umu leader technique umukinyi atanga umusaruro uwo rero ari decida muri groupe kuko tushobora kwibaza ko ari Dembele kuko amaze iminsi atera amatriple mugaseze gahera Barcola musumbye ibiharuro oya canke donc ni byiza kubaka equipe bobo babuze batse equipe ya collectif no kuvuga equipe muri rusange kubaka equipe nziza muri rusange apana kuzana umustar ngo mwubakire kumwe twabona Paris Barcelona ya Messi kumwe twabona Real Madrid ya Cristiano Ronaldo bijya nivyo Paris Saint-Germain bavuyemo nivyo bavuyemo bagiye mu vya equipe yose urabona nka Real Madrid ya Benzema yari mu leader mugabo yari groupe yari equipe iri collectif ntiyagenda kuri ntuzene niyo vuga ngo yubakiye kuri Benzema iri ya equipe yari equipe yubakiye kuri collectif mugikagira mu leader yitwa nde Benzema kubera umusaruro wiwe rero nivyo Paris Saint-Germain barimwo nta ninyungu bafise kuko nta niyo bakuyemwo mu kubakira ku muntu umwe baje kubakira kuri Neymar biranga babukira kuri Messi biranga basigarana Mbappe bamwubakirako navyo biranga ariko uno munsi uri kurara ivyo bariko barubaka nivyo biriko biragira ishusho nziza nivyo byo kugumamwo muri ibi rero byo kugumamwo ushobora kugira Dembele agatanga umusaruro mwiza uno mwaka mu myaka 5 mukaguma ari umukinyi wande wa collectif nka kumwe muri City bigize kumwe muri City bimeze ni nka nkizi za Arsenal umukinyi ngenderwa ko ushobora kuvuga ngo ni Odegaard cyangwa ukavuga ni Bukayo Saka muga ntibubakiye kuri uyo kuko kidi kubakira ku muntu nukuvuga recruitment zikogwa yafashe jambo ivyo bakina bigendera kuvya ashaka wewe gukina donc nivyo nivyo mbona Paris Saint-Germain basezere nivyo bavuyemo uva kuri ivyo uvuze uti uno munsi muri example za Arsenal ati tubabuze Odegaard babuze Bukayo Saka abari kibaza ari umufana wose cyangwa umuntu wese aravuga ati Arsenal irashobora kugira ibibazo kubera abakinyi uno munsi muri Liverpool batafise Mohamed Salah ashovuga ati iyi equipe irashobora kugira ikibazo uno munsi muri Real Madrid tubuze Vinicius cyangwa Mbappe abantu barashobora kuvuga bati iyi match ntituzigenze kugenda kuko tubuze abakinyi bakomeye kubwawo umukinyi yobura muri Paris Saint-Germain bakavuga ati Paris Saint-Germain irashobora kuba ivunitse yobara abakinyi nk'aba nta uriho kuko n'uyo Dembele tuvuga yitwa ko ari we mwiza kurusha mu misi mike bakina na City uravyibuka yatanguye hanze nukuvuga nawe no mukinyi yarakigwanira kuba yogwanira muri kuba muri 11 ba mbere abo ba Colomone baje arabasara no musi bari yamyara bikubye ba Goncalo Ramos bava hanze no musi bagatsinda yatsinze contre City yatsinze jo bundi na nizi za Brest nyene mu minota ya nyuma donc ni equipe bose bakigwanira umwanya kandi kuyigumiza muri iyo competition nivyo vyiza mugabo paraporo ivyo mukinyi afashe umugwi kiki uno musi nyimba Dembele yatsinze bitatu urumva kome match ya Brest muri champion uno musi bakamubura bakanatsindwa tutangwa kuvuga tuti bwabundi Dembele niwe ngenderwa kuko bamubuze baratsindwa igihe bari bamfise donc ivyo rero birikura birizana muri group muri groupe birizana muga gushika ubu Paris Saint-Germain nta musari ifise uvuga ngo avuyemwo barahera n'umukinyi mwiza cyane biba vyiza iyo bamufise muri buri match Barcola iyo bamufise muri match biba ari vyiza mugabo si wa mukinyi uvuga ngo atutamufise abanyarwanda bakunda gukoresha terime ngo twashira urumva kuvuga ngo ntimumufise ibara riragoye oya nibaragera ku rugo rwego nuko reka tubandanye dukwakwanya tugenda mu rundi rukino ruhari ubwo n'urukino turavuga ruza gutangura hakiri kare isaha 1:45 izi nkino za kuba igihe cy'isaha 4 z'ijoro kome urukino ruhari rwa Juventus dotire na PSV Eindhoven ni migwi ku mashampiyona yabo ni migwi tubona tuti ari Juventus ya Thiago Motta amaze igihe ayifashe no mugwi uri mu kibanza cya gatanu muri Serie A ariko nta bikomeye nivyo baherutse kuzana witwa Koromani amaze iminsi abikora neza n'abandi bakinyi basanze bafise ariko si wa mugwi tubonye yuko muri Champions League batweretse ibintu bikomeye bagiye guhura na PSV Eindhoven nahone
ubona yuko nawene uri mu kibanza ca kabiri ko muri championnat yahariya muri Hollande ku bwaha ndibaza yuko nta birebire twobivuga ko